hanyuma turagira nkiri muto cyane ndetse maze nk'indwi imwe gusa ndanafatwa n'ingwara ndagwara ingwara y'agasama cyari nk'icago cateye ico gihe kuko kwibarabara twabako ana kwibujumbura amakartie agizwe n'amabarabara twari twafashe turabana 25 hanyuma mama agenda kungwaza kwa muganga igihe kininiya mvamwo no kupfa ndapfa pfuye barazana isandugu barashiramwo ikiziga canje baragenda kuruzenya ku kaburi barimba ikinogo habageze ko bashobora kuba boshiramwo isandugu bumva ngo ndasamwe. Bakunzi ba Salcom TV1 ndabaramukije amahoro y'Imana umwe wese ahaherereye ku mpande zine z'isi nizere ko aho muri muguwe neza muri amahoro. Ni Berize nshimira Imana ku yindi ncuro muri kino kiganiro kidasanzwe aho tubazaniye umutumire azanye intahe y'ubuzima bwiwe agiye kutwiganira atubwira ko Imana yamukuye naho imugejeje gushika uyu munsi n'ivyo ariko arakora mu bijanye n'ibikorwa vy'Imana. Ndagutumiriye gukurikirana ino ntahe no kugira j'aime ugire na partage kugira ngo izishikire benshi ishore kubaka imitima ya benshi. Je ku mazina ni ambassadeur Mugabe Albert Alliance Milliardaire Chrétien. Ego mbangaha Igitega mugamvuka mu gisagara ca Bujumbura muri commune Ntahangwa zone Kinamba. Ni ijambo nakuye mu ntuzenya muri Bibiliya canke izina nakuye muri Bibiliya aho Paulo yariko abwira abantu ngo nico gituma twe turi ntumwa mu gishingo ca Kristo ngo turabinginga ngo Imana ngo muzure n'Imana ice muzenya muri twebwe. Nanje nk'umuntu yamenye Imana nk'umuntu akijijwe nsanzwe nkora n'igikorwa civuga butumwa numva yuko atakindi kintu noshobora kuba noba ndi kusumba ico kuba intuzenya intumwa y'Imana. Mugabe Albert numwe mu bana mvukana n'abana 13 ubwa mbere hanyuma 8 barapfuye budusigaye turi 5. Abavyeyi banje ntibari bakijijwe navutse mu mwaka w'1989 mvuga kuri papa na mama badakijijwe babarimyi hanyuma turagira nkiri muto cyane ndetse maze nk'indwi imwe gusa ndanafatwa n'ingwara ndagwara ingwara y'agasama cyari nk'icago cateye ico gihe kuko kwibarabara twabako ana kwibujumbura amakartie agizwe n'amabarabara twari twafashe turabana 25 hanyuma mama agenda kungwaza kwa muganga igihe kininiya mvamwo no kupfa ndapfa pfuye barazana isandugu barashiramwo ikiziga canje baragenda kuruzenya ku kaburi barimba ikinogo habageze ko bashobora kuba boshiramwo isandugu bumva ngo ndasamwe bace barankuramwo bankuyemwo barantahana muhira bantanye muhira burya iyo sandugu havuye nahambwamwo umwana yavutse agira nkurikira ariko no musi ndashima Imana ko benshi yo ngo bigenze uko bavayo badafite ubwenge bukwiye mugabo je ndafite ubwenge bukwiye kuko no musi ndumupapa w'abana babiri mfise umudamu umwe twubakanye biciye mu mategeko narize ishure kandi ku ishure ngira ndabitora uretse yuko ico gihe gusa akabazana navanye aho hantu kwari ukuntu mu gihe c'imvura sinumva ariko navyo ne kumbure ku mugambi Imana yari mfise ko ntashobora gutahura sinzi ngo byarangiye gute no musi ndumva ntagiye na kimwe ntumva ako kantu kaciyemo nkagira nkapfa hama nkagaruka nkasubira mu ntuzenya mu buzima katumye umuryango nkura ndi umwana bafata nk'umuntu adasanzwe ko nubwo abavyeyi banje batari bakijijwe umuryango wo kwa papa twari twegeranye cyane harimo abasenga cyane mu idini rya Katolika rero baremera ikintu cyo kubonekerwa cankura bambwira yuko nagize nabonekewe nuko kuntu byatuma banafata nk'umwana atandukanye n'abandi bana noneho nanje cankura mfise inzara n'inyota byo kumenya ico nokora kugira ngo ninaramuka mpfuye by'ukuri ko nari ndabizi yuko nubwo ahageze igihe nkagira nkasa n'uzutse ariko bidaheze umunsi umwe nzova kunzenya kuri inosi muga nkura numva yuko nkwiye kubaho ubuzima buzotuma nava kuri inosi ngenda nkabana n'Imana. Ivyo vyantuma nja kurondera idini y'ukuri noshobora kuba nosengeramwo kugira ngo by'ukuri ubuzima nibwarangira kuri inosi ushobora ko noja kugira kubana n'Imana. Rero ndakura
maze gukura mugabo urumva nari mfise ibibazo byinshi muri jewe kuko iryo dini ry'ukuri nari nzi ngo niryahe ico nokora kugira ngo nzoje mwijuru nta cari gihari, cari kibazo nama nibaza ko bukeye ko bwije. Nari nkiri umwana muto cane, urumva ico kibazo nari mfise c'ubuzima nzobaho inyuma yo gupfa. Ngiye gusenga mu nyigisho batwigisha sinashobora kumva ko bashobora gushika kuri ya nyota yanje ngo bishoye kuri ca kibazo mfise. Kandi ico gihe icatumye imanya ntashobora kuba no kumva ko bihagije byava mu mpari numva mu madini atandukanye, hariho katolike, hakaba abapantekoti, hakaba abayisilamu n'abatemwe do Jehova, nibo bari bagwiriye ico gihe mu karere nari ndimwo. Rero mu mpari bagira no mu nyigisho bamwe bariko baragira barigishanya, aho ngiye byatuma ntashobora kumva ko ndiko ya nyota by'ukuri iriko iragira, ndiko ndashigikwa ku nyota. Nuko byahavuye bituma muri katolike maze kubona ko batariko baramfasha, ndavayo ndakurikira data wacu yasengera mu ishinga ry'Abadventiste, aho ndamara igihe gito ndiko ndahasengera. Kubera uko kuntu iyo nzara n'inyota nari mfise muri jewe, nari umwana muto cyane, aho nari ngeze mu gatatu primaire wanagomba, niho byatangiye kugira gusara muri jewe, nkumva ko bigize bimbujije amahoro. Nkafata ibitabo nkagira nkasoma, nubwo ntari bwamenye ibyo gusoma byinshi cyane gose, mugabo injiri natora nkagira nkasoma, Bibiliya nkagira nkatora nkasoma, muri bike ngira ntahura, sinshobora kugira kuba notoramwo inyishu ya ca kibazo canje. Nkumva nko mu Adventiste bavuga ngo hari amakosa 90 batoye abakatolika, harimo bijya byo kugira ngo byo gusomeshereza imisa abantu bapfuye bagatanga amafaranga, ngo ivyo gusengera abantu bapfuye ngo babasabire kuzoja mu ijuru. Kandi naba muri Bibiliya nkabona yuko Imana atari y'abapfuye, Imana ari y'abariho, utegerezwa by'ukuri kuzoja mu ijuru warirondeye ukiri muzima, atawundi muntu yori kuronderera. Numva muri katolika ico kiragize iki kiratumye no shaka kuvuga ataha wapinzira nkishika. Mu Adventiste naho igihe nahamaze nabayeho mbona yuko ubuzima ivyo bavuga, amajambo bavuga n'inyigisho bigisha, muga n'ibikorwa bagaruka bakagira bagakora mu buzima bwa misi yose bitandukanye n'amajambo bavuga. Naho ndabiheba, maze kubiheba noneho mbaho mvuga nti Imana je ndabizi neza yuko unkunda, nashaka kuzoja mu ijuru, mugabo ndabuze idini noca mugira ngo nzogushikire. Ndabiheba nyene byose kugira gusenga, ndagira iki ndahagarika, biturutse ko mu nyuma hava n'ikibazo mpuruze mu muryango, bituma ubuzima bidakunda ko mbandanya mpuruze mu muryango iwacu. Ingorane zari hagati ya mama na papa bituma jewe ntashobora kubandanya mba mu muryango. Papa yadutaye yagiye kurongora undi mugore, mama ari ngaho, abona ko ikibazo bari bafitanye na papa gisigaye kuri jewe, ko mama nawe yavuga ati ashaka kurongorwa n'undi mugabo aba agira iki amuzane ngaho muhira. Numva birananiye kugira kujera, ce ndava muhira. Gusa narigeze mu mwaka wa 5 primaire nja kugira kuba mwibaraba. Kubera ikiyumvira yuko ikibazo gihagaze kuri wewe, ico tuma camubuza kuja kurongorwa kandi hari abandi bana muvukana. Icamuza gira kuja kurongorwa subi inyuma gatoyi, aho hari nyuma yuko tumaze imyaka 2 atani mbabura icanwa mu nzu. Imyaka 2? Ego. Mwari mubayeho gute? Ingorane zari hagati ya mama na papa, kuko papa urumva yasa n'ufise amafaranga muri ico gihe yari yakoze biragira birakunda. Hama haba abagore bagira bagendana baprofita y'amafaranga, nawe agahitamwo kugira kugendana nabo. Mama nawe aho yovuze ati reka kumbure nihangane ndamurindire mpanuze hirya no hino ahinduke, nawe ahitamwo inzira yo kugendana n'abandi bagabo kugira ngo umwe kibe kimwe ku kindi, umwe bagire bahurize hagati. Rero muri kwa kuntu nakuze bamfata nk'umwana dasanzwe, Imana yari yarampaye n'ingabirano y'ubwenge kubona ibintu ku myaka mike, kandi sinshobora kuba no tinya kubwira ukuri umuntu. Narafashe umwanya ndegera papa muri ico gihe yari karagendera muri ivyo bintu, ko naje ubwanje narabibona, amubwira nti papa wewe urafise amakosa ngaha, ni vyiza ko usaba imbabazi mama kugira ngo bikunde muturere natwe dukure. Papa ntiyizeye kuri iyo myaka mfise ivyo bintu ko bya bivuye muri jewe. Yavuze ati byaryo byose namabwire ya nyina, rero umuhungu ndabona ko yagiye ku ruhande rwa nyina. Hanyuma papa abaranyanse ambwira ati guhera ubu byose uzokwimenya canke ubwire nyoko akwereke so agira kumenya. Mama nawe ndamwegera ndamugize ukuri ati mama urafise amakosa naha, wosaba imbabazi papa kugira bikunde muturere dukure. Na mama nawe ntiyavyakiriye nk'ivyo bivuye muri jewe cyangwa na maramare, basi ko ariko abwirwa n'umwana mutoya nk'uko afata ko byavuye kuri papa, bituma nawe anyanka. Uko kutacana imbabura mpanda 2 byavuye ko
papa yaraza agatora abatoyi banje akabatwara kuri resitora, kubera je yanyagirije ati mama ndi ku ruhande rwa mama ningende mama nyereke ingene vyogenda. Mama nawe akaza agatora abatoyi banje akabatwara mu ngo z'abagabo bagendana, kuko we baye hakora umwuga ko muri wogira wo kwidandaza, hari abagabo babesha ko ariko bafite ibyo ariko baragira barakorana mugabo nizo ngeso zikaca zigira zigenderamo. Rero bice bituma uretse ko gusana nakuze nigishwa kugira gukora kuva munze mu bwana bw'iwanje uko ndibuka nko ku myaka 8 niho natangiye kugira kurondera amafaranga je nkora igikorwa cyo gutera umuceri bya repicage Bujumbura twagira byo gutera umuceri nkunze ahantu munze mu mazi. Iyo myaka 2 nayimaze niga mu gitondo nava kwishure nkaca ngenda gutera wa muceri nkaronka ivyo twita kugira gukora itashi, nkaronka amafaranga. Ico gihe itashi badohereza amafaranga mengo 80. Ayo 80 narashoboraga gusuma ivyo kurya bihagije batoyi banje. Rero mu minsi ya mbere nkamubikira mama akaca bisesa ngo papa ampaye isimu ndamushiriremwo, nkabikira papa akaca bisesa ngo mama ampaye isimu ngo ndamushiriremwo. Haragera igihe ndiyakira, iyo myaka 2 irahera atarasiye papa azanye mu nzu, atarasiye mama azanye mu nzu, ari jewe ndiko ndimenya n'abatoyi banje. Rero iyo myaka 2 igiye kugira kurangira niho papa yavaho aragenda aja kwipangira ahandi hantu arongora umugore. Ikibazo rero mama yagishize kuri jewe kuko ejumba yari yaranyanse. Papa yari kumubuza kwisanzura aravuyeho, usigaye amubuje kugira kwisanzura ni jewe. Nuko rero ingorane zaziri kuri papa zice zimuvako zigaruka kuri jewe. Nanje ndaremegwa, maze kugira kuremerwa mpitamo kugira komoka ngenda kuba ahatari muhira. Ubwa mbere sinashotse nja kuba umwana wo mwibarabara kuko narashaka kwiga cyane kugira ngo nzoze guhindura ubuzima bw'abatoyi banje n'ubuzima bw'umuryango. Ngenda ndondera umuntu yomfasha kugira ngo nsubire kwishura. Nibuka ico gihe nagenda mvuga ko mama yapfuye, papa yapfuye kugira ngo bikunde nk'umuntu yongirira imbabazi asubize kwishura. Mugabo umuntu naramubuze ariko ndaronka umudamu ampenda yuko azonsubiza kwishure, ariko nawe acagenda kungira umukozi wo mu nzu atanampemba. Saruko kumpenda ngo yuko umunsi umwe azonjana kwishura. Namaze amezi 4 nkora akazi ko mu nzu kose kabaho, kumesa, gukoropa, guteka nyene byose. Iyo ivyo ndabiheje nkashinja kudandaza amagi, nkaja kudandaza ibiyoba. Noneho mbonye yuko ivyo wa mudamu twagize twasezeranye atari karabikora, ndababara mugabo sinashofata ingingo yo kuhava kugira ndahave nshobora kuja kuba mu buzima bwo mwibarabara. Enjuru naganire n'abana b'uwo mugore, ndababwira ivyizigiro mfise by'ico nzoba muri kazoza. Nabwira nti je umunsi umwe nzoba perezida wa kino gihugu. Baratwenga kandi byari bitwengeje. Umukobwa umwe yashoboye kumbwira ubutumwa bwahinduye ubuzima bwanje. Yari umwana yiga mu wa 5 primaire nanje nkaho nari nahebeye. Ashambwira ati Mbiza Albert, we ntuzoba perezida wa kino gihugu ahubwo uzoba perezida w'abakozi bo mu gikoni. Uwo niwe yambwiye ubutumwa bwashoboye guhindura ubuzima bwanje. Ndavuga nti guhera no munsi ndahagaritse ikintu c'akazi ko mu nzu yangende kurondera umuntu yonsubiza kwishure kugira ngo nanje nzobikitandukanye n'iki bavuze. Nuko rero niko nisanze mwibarabara, sinashotse ndonka umuntu yonsubiza kwishure. Mwibarabara ubuzima bw'umwarabara baragize buratanguye, bubabaje cyane gose bw'imibabaro ku buryo ntari nzi yuko niki gihe uno munsi nzoshagira kuba no hashika. Nuko uratubwiye ubuzima waciyemwo, ubuzima bwo gutandukana n'abavyeyi, ubuzima wabayemwo abavyeyi batabanye neza, ubuzima wabayemwo aho uja gusaba indaro kandi wari ufise abavyeyi, noneho no kuri babandi bari baguhaye indaro uravuyeyo ugiye mwibarabara. Mbega ubuzima bwo mwibarabara wabubonye gute? Wabayeho gute muri ubwo buzima bwo mwibarabara? Ubuzima bwo mwibarabara bwari ubuzima bubi cyane bugoye kuburyo ata muntu numwe no bwifuriza kugira kububamwo. Kandi Imana ishimwe uno munsi bivanye n'ingene nagize nahabonye hama nkaronka abantu bagira bangirira neza, byatumye igihe cyose nanisaha ndumva ko mfitiye ideni isi, ndumva ko mfitiye ideni umuntu wese we bari mu ntuzenya muri ubwo buzima. Rero ubuzima bwo mwibarabara bubabaje kubera iki? Nahantu ico gihe jewe nagize nabayeyo hari mu gihe dono sino muri ico gihe gusa no muri kino gihe abana bo mwibarabara n'abantu ata muntu numwe aba ashobora kuba yobagirira umutima w'urukundo. Kubera iki babagiza ko arabana b'abanyangeso mbi, kandi abanyangeso mbi by'ukuri baba bariyo, abanywara umogi, ibisuma, abicanyi, abashobora kuba bokoreshwa bonze mu bikorwa byo kudandaza intuzenya ibyayuramutwe. Kenshi tsewe ntibyatse bigira binyorohera kugira ko haba kuko ubwa mbere jewe nari umwana urumva yakuriye mu muryango
byari bimeze neza, kandi nubwo wumva byari bimeze uko papa yarazwi biturutse kunuzenya novuga kuri projet y'uburimyi yari yarakoze. Harageze igihe twe dukora uburimyi muhira, ico gihe papa atarafatwa n'izo ngeso, mama afatwe n'izo ngeso, turima irengarenga, turima inuzenya ipiripiri, intore, ama aubergine. Muri ico gihe twisanze turi abantu dushaka kuba twoba dufurunisa imboga, ibintu by'imboga mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza benshi kuko aho mwibarabara aho mvuga ntihari kugira kwerera gutyo, ahanini hari hajya kunzenya kuri ancien marché muze Sojemark. Rero aho abadandaza benshi b'imboga bari bazi mama, bari bazi papa, kandi wanashima na benshi bahari habava muri quartier iwacu, uko je nakubwiye ko navuka mu Kinama. Muri ico gihe kubayo abana bari babaye igituma je mvuga ati nahabaye nabi bingoye, bategeza ko baho basegerereza ico twita side ya papa side ya mama. Bategezwa kubaho bagira biba, swate bigira gusopa ibyo twita nze pickpocket, canke batagize badasofye bakabwira bajya ba mama bariko barasuma ati zana ikapo ndagutwaze uraza kumpijana. Hamare wasamara gatoyi ukagenda gauche nabo bagatera bagenda droite batwaye bya bintu bagize basumye byose. Ivyo byatuma abantu bose rero banka babana kubera iki ivyo bikorwa bagira bakora. Je bica bingora kuko sinashaka kugira ngo side ya papa side ya mama umuntu wese anciye ko yaranku bitavuga ati wewe uri umwana wo kwa naka, kandi urumva ico gihe sinabwo none kare cyane navuye muhira yego mbabaye mugabo nsa neza, hantu nari mbaye nubwo nakora akazi ko mu nzu narafungura nari nsa neza, sinari impuzu ntizari bwa ntabukireko ntizari bwa cafure gose. Wambona wese avuga ati wewe umwana w'umubosi wewe uri ngahe biki n'ibiki, mugabo nkabangiza iki nshonje. Ikindi naco sinashobora kwiba, nari umwana ntari nakuze nkubitwa inkoni. Kwiba naravuga ati nkiba bakamfata barankubita ne bankubita ndapfa. Rero muri ico gihe umva biragira iki birangora kugira kuhaba abana tugira tuhabana bo burumva nivyo bakora, nanje ntabaye oblige kugira gukora ivyo ntibategeza kugira kompereza ico kurya. Rero mugabo buke buke ndahaba ndasonza uko ndibuka narigeze kugira kuba huzima aho nagenda ico gihe narose umuntu yakuriye mwibarabara w'umugabo, abo twitabare gravunja arico mu mvugo zahariya mwibarabara. Yabari umuntu wo mu Warumogi yakuriye mwibarabara, mugabo no munsi atari hakiba hatonda afise abana, akoresha ivyo bikorwa byo kwiba, agakoresha ibikorwa byo kudandaza ibiyayura mutwe, maze bakamuzanira versema. Ico gihe aranyitegereza aragira arankunda, amaze kugira kunkunda mugabo ambona mu business yoshobora kunkoresha ko ndamudandariza iki ibiyayura mutwe. Uwo niwe yamfashije kugira kubaho no kugira no kumenyera mu minsi ya mbere, kuko yaciye amereza akazi ko kumudandariza ibiyayura mutwe. Mu nyuma ivyo biyayura mutwe ndiko ndabimudandariza yampemba intuzenya umusogoto w'urumogi, ivyo twita kabure. Ako gace ndakagurisha amafaranga senkanti, niyo kari kakigurwa munze muri ico gihe. Ayo senkanti rero ndibuka ko nabaye ubuzima bushika nko kuri amezi nk'atatu canke 4 ntunzwe n'amafaranga senkanti. Naca ngenda nkagura amazi ya 20 francs, aca ngura n'ibaji ya 3, ibitumbura byakogwa mu shaza twita amabaji ya 3. Ugasanga ndayarose nateza kubijya uno munsi saa 9 nkazosura kubijya eyindi ejo saa 9 kuko niho namushikiriza raporo maze akagira kampereza uwo mushahara. Rero ndahaba nyene atabyizigiro kubera ko ibibi nabonayo barishe abana benshi bo mwibarabara barabagenzi banje ngira iki mbona abo bantu nyene bamwe bunze bo mwibarabara babara bankwara umugi bagize bakuriyeyo bavyora abakobwa ngira iki mbona abakobwa bamwe muri abo bana tugira tubana mwibarabara, abandi kumbure bafashe bagize batashe. Rero igituma mvuga tubuza bwo mwibarabara ni bubi, nta muntu nogira no usabira. Ni ivyo bibi byose nagize iki nahabonye, uko gusonza, imvura igukubitira hajya nta ukugirira imbabazi, inzara naho nyene nta ukugaburira, izuba rigukubitiraho nyene nta ukugirira imbabazi, ndetse rimwe na rimwe amantu z'amagazi y'abantu akagira akibwa. Uwa mbere yafatwa ari umwana wo mwibarabara bakadufunga baturenganya inkoni, abantu bagira badukoresha ugasanga je natangiye kugira kwiba atari kuvuga ngo ndashonje kugira ngo cenja kugira kurya, mugabo niba kugira ngo ncungure intuzenya agatwe. Aho hariho systeme kuko ni nkovu nagize nakuye mpunze ya mwibarabara, abo twitabare gravunja arico yashobora kugira kuvyuka mu gitondo akaza ati burya akagwereza ikingorongoro c'amahera 5 cari kigikora, akaja gufatira ibintu nk'ivyo bihumbi 10 saa 9
ni waba utabinshikaniye ucupoteza isura muri kino gisagara sinsogira kukubona. Natwe aho twari dufise ubuhungiro hari hajya kuri ancien marché na asiatique. No kuvuga mudahuriye utari munze muri asiatique cyangwa muri rya shamba ryo kuri katedrale y'inyuma ya ntuze ya katedrale Regina Mundi nguburi hajya ku ntuzenya ku isoko kuri Sojemark no kuvuga wewe ikibanza cyo kugenderamwe c'abakiguhereyeko. Rero aje kugira kugutuma ntimwane gose yagushingamwe imbugita umusumara akabwira ati rero ndagutuma ibi nibi dutabiruzana wewe uzobupfuye. Jeje ndibuka ko natanguye kugira kwiba bigenze uko ashingamwe imbugita antuma ibintu by'amafaranga mengi 12,000. Ndagenda kugira ndabironke nari maze kugira gukamirika nize ya system abandi bana bamwe baragira bakoreramo aho bwira umumama ariko arasoma ati wompa nkagutwaza ukaza kumpijana. Rero akaguhereza igifuko canke intuzenye igikapo agasuma ashiramwo asamaye akagenda uko nawe ukacugenda gutya. Je ntangura kubikora uko no kuvuga ucitse ntibagire ntibashagira ko aboko minduru ngo bagufate twaca tugenda mu ntuzenya muri riya shamba ry'inyuma ya katedrale canke muri stade Prince y'Urwa Gasore ukacucagura ivyo bagutumye ukabibika ahantu ivyo birimwo batagutumye ukacuja kubigurisha kugira ngo uronka amafaranga yo kuja kugura bya bindi. Nuko nisanga muze mu buzima bwo kugira bwo kwiba nshonje ntashobora kuba nojya kuko yabigutumye yabafise n'abandi bana akoresha kugira ngo dushobore kuba twocungana. Muri ico gihe bakagenda bakambwira ati burya rero yaretse gushikana ivyo wamutumye kubera iki namonye yamyara y'ibitumbura yamyara y'ibinibi aho hose tukagira tugakubitwa tukagira tukamererwa nabi aho byanshikanye ahantu nigeze gusenga isengesho nubwo ntari bwanakizwe vuga nti Imana wompa igihugu nojamwe ntashobora gutwenga iminota 5 bivuye ku mutima bakaca banyica no kijamwe. Ivyo ntivyakunze kubera umugambi Imana arigize iki yari imfiseko. Ndagira n'ahandi ndavuga nti Imana ko bigenze uko ndashaka ico mpibombe no turitsa igasambura Burundi bwose najewe nkagendamwo ndayibura. Ivyo nabivuga kubera iki nta murundi numwe nabona yuko asigaye muri kino gihugu cy'u Burundi afise urukundo muriwe. Abo nabona bose nababona mw'ibikoko barabo kutugira nabi kuko nta numwe yashagira kuba yogira iki yodohereza nigwere. Muri ico gihe aho duciye bakoma indurungo byana byo mwibarabara ivyo bihindura umutima wanje kuba igikoko nkuko n'imitima y'abandi bana benshi baba bagize kabayo imitima y'ubuntu ibaragize arabavemo bagahinduka intuzenya ibikoko. Nuko rero ubuzima bwo mwibarabara mu ncamake aho mvuze mu ncamake ni ubuzima bubi bugize bubabaje akarenganyo iyo nzara amagorwa amarushwa usuzugurwa kutemegwa burya ikintu cambabaje nagize nashogira kuba no cyo mbabazagira gusumba ibindi suko kuntu twarara ubusa suko kuntu imbeho yagira yadukubita suko kuntu izuba ryagira ryadukubita kwaruko kuntu gusa ushogira guca mu ntuzenya mu kibazo abantu bariko baragira bararorera gutya ntihagire numwe ashobora kuba yo kugirira intuzenya impuhwe surtout ko n'abavyeyi babo bari bagihari. Ico gihe urumva ho bari bagihari bari baranyase icatumyeho nshikana hahandi abantu bariko baranyanka gutyo sinabishira ko intuzenya ku mutima cyane gose ko navuga ati umuntu yaswe na nyina kankwa na se ni gutyo ukundwa ntuze n'umunyagahinga. Nuko turumva yuko ubuzima waciyemo ari ubuzima butoroshe. Reka ngaruke na cane kuri ubuzima waciyemo bwo kuba mwibarabara aho wageza aho ukoreshwa ivyo utifuza gukora. Hariho umuntu usanga muri ico gihe nkuko tubibona ku bana bo mwibarabara usanga baba bafise imitima y'ibikoko barihevye amacungu yarabaye amacungu. Ndumva ko hageza aho ukoreshwa ibikorwa byo kudandaza urumogi biyayura mutwe. Bigawe vyagenze gute kugira ngo ubidandaze gusa abantu bifate? Ico gihe jewe subwe bona bidandaje sinabifata ahubwo ndibuka nk'urumogi abo twari twasanze bahamenyereye batubwira ngo turunwe kugira twibagira amacungu ibibazo tugize turimo. Jewe ndarunwa mugabo numva ntaco rushogira kwa gohindura onzenya muri jewe bya bibazo mvyuka nsanga bigize kibihari kandi sinigeze ndanatakaza n'ubwenge. Ivyo biragira ikibiranka ndagerageza biranka ndavuga nti rero ko ndabinyoye ntagira igihinduka ingona zikamari zazindi ndahebye ndafata intuze ikebura mutwe bita mugu zara maduro gusanga banko muntuze mu Butaliyano bapima kunze kunzara navyo ni mbona ntaco biriko biragira biramfasha
ariko kandi nafashijwe cyane na ya ndoto nari mfise yo kuzokwiga maze nkashobora guhindura ubuzima bw'umuryango wanje. Nuko yego narababajwe no kugira no kubidandaza kuko abankoresha ntibampemba, bankoresha kunuzenya ku busa. Ikindi naco nabaho ubuzima bwo gufekinga kuko impuzu bampereza ngo nambare ngiye kugira kubidandaza, ibirato bampereza ngo nambare ngiye kugira kubidandaza, ivyari gwanje bwari ubuzima banshiramwo gusa ndiko ndabaronderera izo nyungu, ariko naheza kugira kuzana za nyungu bagize bakeneye bakanyambura nkasubira muze muri bya bishambara byo mwibarabara. Nta boîte nimwe ibaho muri kino gihugu yubatswe imbere y'umwaka wa 2003 ntazi. Izo zose nazinjiramwo ngiye kugira kudandaza. Nta nifaranga banampereza aho usanga basi abandi bakabaranywa n'icupa no. Je ko ari kwinjiramo gusa nkahagarara ahantu muri kwe ko nabafise abakiriya banje gusa kokabo kugira kuba distribuer nkarara kwijoro. Ico bampereza kugira ngo shobora kuba nofata nanje yari byo biyaro mutwe nyene tugira iki turiko turagira turadandaza. Noneho ni naho nakurana ntuze narasiyo kurumva nta mushahara bagira bampereza. Rero ariko ndashimira Imana cyane gose kubona ntashobogira kuba noshika ahantu ushobora kuba noba umu esclave wabyo kubyo nza kugira kubifata simba ndico ndi uyu munsi. Ariko narababajwe nuko kuntu nagira nabikora nkakorera ubusa, ariko no munsi kandi nashimira Imana kubona ndabivuyemwo bose barandondeye kuko maze kugira gukizwa barondera kugira kuzonyica ko ntibizera ko nakijijwe. Bavuga ati byo byose uyu ide ishengeragiye kugira kujya inyegeza mu mugabo impera n'imperuka azotuvuga dufatwe tugire dufungwe n'ibiki n'ibiki. Nuko ubuzima bwo mwibarabara mbega ubwo bwarangiriye hehe, byagenze gute kugira ngo uve mwibarabara uba warasuye mu ishure? Ego umva ko nari nahevye ishure ndi mwaka wa 5 nkaja mwibarabara. Kugira mve mwibarabara nahuye n'umujene yiga kuri kaminuza yari yacitse kompi mu ntuzenya kwicumu ngaho mu Kibimba mu ntambara y'93. Bicabo bari kumwe bose nawe ico gihe haje Imana ntakidakoresha ari umuatlete aracika ariruka arashagira kuba yo basiga. Rero nawe amena nka jewe aguma yumva ko afise ideni y'abamushobogira kumufasha ico gihe bakagira bakamurokora, nawe yigira inama yo kuzofasha abantu bari mu ngorane zitandukanye. Acaraza ahubwo ahari Imana imuhezagire cyane n'umupapa uno munsi yitwa Nitunga Renova avuka Imwaro. Araza dusanga mwibarabara ico gihe yakora ku ntuzenya ko ga hotel kitwa Sirano i Bujumbura, natwe hari hafi y'ahantu twakunda kugira guteramira yarakijijwe. Ico gihe akahaca akatubwira ubutumwa bwiza tukamwitegereza akamubwira ati uri umusazi. Wewe uri kuri atubwira ivyo ubutumwa bwiza wibivana hehe two buzima tugize twibereyemwo ivyo uri kwivuga ko yerugize iki uhazi. Ariko ntiyacika intege akomeza kugira kutwereka urukundo. Nta ako ga hotel bamuhemba amafaranga 25,000 yakoramwe ico gihe. No kuvuga mugatugira abagenzi amaze kutugira abagenzi turamushira ku icizere rimwe na rimwe yahembwa akaza akadutora akatujana kwa muri restaurant tugasangira, hanyuma aranagenda adusabira mu ishira hamwe bita Adra i Bujumbura bari bafise akavuriro tugwaye akaza akadutora bakatujana bakagira bakatuvura. Mu nyuma niho yatubwira ati none mubona byogenda gute nk'ubu ntivyo kunda bakura ngaha mwibarabara nkaja kubapangira inzu mukava mwibarabara namwe bikagira bikagenda neza. Turavuga ati urakoze cyane, agira dukuramo turi abana 8 cyaragenda dupangira inzu kumutakura kujya 6 inimero 27 niho twatangiye kugira kuba. Ico gihe kuri kaminuza umengari bakibahereza bourse ya 32,000 kugira tubeho. Ndibuka misi ya mbere nta matera twari dufise tugira tujyamako, yari yarondeye intuzenya uturago tujyamako, nta nico kwifuka twari dufise nuko ibujumbura hari hashushe atambeho yarigize yari hari. Akagenda kunze kuri kaminuza akabwira abanyeshure bagenzi biwe babakizwa ati ndafise igikorwa ndiko ndakora cyo kurera abana nakuye mpuze mwibarabara mwomfasha mukama zijya 2000 zirenga ko kuri bourse muzoba mugize neza Imana izogira izobahezagira. Bamwe bakamutuka ati n'umurimo mwitomo abandi tubifisemo inyungu ku buryo hagera na saa 5 z'ijoro ataraza mugayaza akacahitana intuzenya ifu y'imyumbati kunuzenya ku butike ashadwereza amahera twasha tuja kugura ibiharage bihiye muri restaurant hanyuma tugacumba tukagira tukarya. Uko niko twagize twavuye mwibarabara. Bugi cyavuye kina tumangishoragira kuba nokizwa n'ubushobozi bw'isengesho naboneye aho hantu kuri uwo musore Renova mu masengesho yadukoresha imisi yose kwa kabiri ku mugoroba saa 10. Umva yari umukizwa mugabo
yatureresha ibyo bugari bw'intuzenya bw'imyumbati n'uze n'ibiharage mugabo n'ijambo ry'Imana. Kuwa kabiri iminsi yose saa 10 twari dufite amasengesho, twebwe twari ibikoko ntitwara abantu. Mu mwanya wo gusenga twe turiko twigirira ibijuju mugabo hari ijambo muri Bible rivuga ngo n'isengesho ry'akantaco Imana iraryumva. Twe muri bya bijuju tuvuga haragiye twabwira Imana tumana turakeneye matera kuryamako, turakeneye ibyo kurya, turakeneye ibirato, turakeneye gusubira ku ishure kuko nawe ntari bwabe capable yo kugira kudusubiza ku ishure ko ndibuka twarabanye ikintu c'umwaka tutaraja ku ishure mugabo twavuye mu ntuzenya mwibarabara. Inyuma y'imisi mike muri amasengesho ko zaratumira abo muri Ligue pour la lecture de la Bible bakaza kutwereka amasinema y'ivy'Imana bakatubwira ubutumwa bwiza mugabo ntibyashoboragira guhindura ubuzima bwacu. Icagiye kugira kumpereza icigwa nkabona ko Imana ibaho. Inyuma y'igihe muri ya masengesho dusenga Imana hagurukije umuzungu ava muri Norvege. Ntiyarazi Nyamujene ntiyaramuzi, sinzi ibyo Nyamuzungu yarajemwo, sinzi n'ivyuma nk'ibi ntivyari bwabe byinshi cyane gose mu myaka 2000. Byari bwabe cyane ngo za YouTube zimenyekana cyane muze mu Burundi aho ari mwaka wa 2002 hari bake cyane bakoresha nzenya YouTube. Mugo umuzungu sinzi ngene byagenze ngo atumenye, araza ahura na wa mujene avuga ati jewe nje kugira kugufasha. Aramuzana atugurira amamatera, atugurira ibitanda, atugurira nuzenya ibyo kurya, adushingira amafaranga yo kugura ibyo kurya ku kwezi. Hanyuma anadupangira n'inzu yagutse, atugurira televiziyo. Iyo twari tumaze igihe kinini tutabona ko twaje kuraba ku babanyi bakavuga ngo ibintu bya byana byo mwibarabara nimwirukane habe batwononera abana canke badutwara ibyo mu nzu nyene ibintu nk'ivyo. Uyo aradufasha nk'ikintu c'inuzenya c'imyaka 2. Mu nyuma turonka abasirikare b'Abasud Africa babakizwa nabone bari muri mission ngaha ko muri kirya gihe bari bakiri ngaha abaje kugira kugarukana umutekano ngaha. Nabo baragira baradukunda, basubiye iwabo baca baja mu ishengero basengamwo bavuga ikibazo cacu, bace bemera kuzohora badutoreza ishikanwa rimwe mu kwezi mu mezi 3. Aho uwo muzungu yari yaragiye ntitwari tukimona ifashanye ziwe zari zahagaze. Ubwo Abasud Africa nabo baca baja mu ishengero iwabo bagira badutoreza iryo shikanwa yarimwe mu mezi 3 kugira dusenga dimanche kuri eglise ya mezi 3 aheze bakaca bafata iryo shikanwa iyo dimanche batoye baca bariturungikira basanga ari nk'igihumbi cyari 2,000 by'amadolari. Muri ico gihe y'imyaka 2002 2003 Bujumbura twarashoboraga kubaho neza amashure iki cyasubira ku ishure. Rero narize ngeze mu mwaka wa 12 kuko urumva ho nari namaze kugira gukizwa nitaba umuhamagaro wivuga butumwa niwo muriro wagira warurumba mpuzenya muri jewe. Hanyuma kandi narumva nyene yuko byukuri nkwiye gukora cyane kugira ngo Imana imbabarire ku byaha byinshi narakoze ndi mwibarabara, Imana yongere kandi irokore n'abajene nabangahe kuko nakijijwe jewe mbona yuko atamindwi yo bisigaye Yesu ataraza gutora ishengero. Nakora cyane kugira ngo shore kugira kuba nokiza benshi. Ngeze mu mwaka wa 12 niho natangiye kugira kuronka ama message y'ubuvugishwa buza kumbwira yuko Imana ishaka ko mpagarika amashure ngo nje kugira kuyikorera. Cyari kintu ntumva, cyari kigoye kuko mu bintu nari nkeneye bya mbere bibaho kuri no si diplome yari kenewe kuri jewe. Iratuma abaganda baraza barambwira ndabigwiza n'ubusa, iratuma abantu zenya abakongomani baraza barambwira ndabigwiza n'ubusa, iratuma abarundi ndavyanka, ituma abanyarwanda ndavyanka. Hari n'umunyamerika w'umuzungu w'umunyamerika yitwa ntuzenya Darren Garris arongoye ishirahamwe rya Revival Fire Ministry yahawe kugira kwatsa umuriro w'ikanguro muze muri Afrika nanatugendeye no mu Burundi mu myaka ya 2012. Nawene ndaronka karyo turaganira arakimbwira ko tibujya wewe Imana ishaka kuhagarika intuze nyishuru kaje kugira kuyikorera, ishaka gukoresha imeze uko sinavyumva. Haragira n'igihe naje ubwanjira ngendera mu kwezi k'umunani mwaka wa 2016 irambwira ati burya rero wewe ugiye gusubira ku ishure mugabo uzokwiga ukwezi kumwe hanyuma inyuma ko kwezi uzoca uhagarika ucuja kugira kunkorera. Avuga nti sawa mugabo naho sinavyumvise nsubira ku ishure. Rero ico gihe urumva ko nta papa yari yarapfuye, mama niwe yaragihari, nariko mfashwa n'umuntu w'umushoferi yakora munze muri Interpetrol. Tugihura ngo agira shoga ko yomfasha yari twasezeranye ambwira ati wewe igihe cyose nzoba nkiri mu kazi nzogufasha mugabo akazi gahagaze sinzogufasha kuko nanje ntavyo nzoba nshoboye. Rero ico gihe Imana yaciye aho je anjana ku ishure wa muntu ndiga kwa kwezi Imana ambwira ndakurengeje igice ndagiheza
Imana iracisha mu kintu cyuko ngwara amaso, naja mu ishuri nkumva imisonga umutwe bikanka ko mbona kuri tableau, mugana sohoka nkaba ndakize imisonga ikagira igahagarara. Ivyo ndabibamwe nyene uko nyene, igice kirahera no kundi kwezi kuragira kurahera. Noneho ibonye nyene ko nagararije gose, ikura wa muntu mu kazi. Mukuye mu kazi arantelefona ati umukozi w'Imana sengera, ndavye baragize baranyirukanye mu kazi. Rero kandi nagenda kumenyesha ko bitakikunze ko nzobandanya ndagufasha kurumva akazi karahagaze. Ndavuga nti Imana, ndagenda ndavuga ndasenga nti Imana, uyu muntu raba ingene umucira inzira asubire mu kazi, yambereye umugisha, yaramfashije. Imana ati numa uwo azize wewe, nakubwiye ko uzoja kwishura kwezi kumwe mukaja kugira kunkorera, rero nta yindi nzira nashakaga gucisha matariye. Ndavuga nti Imana, ndakwinginze ngirira imbabazi, ya muntu nasubire mu kazi, je ndagiye kw'ishure, sinzosubira bambe ndagiye kugukorera, sinzosubira gufunze kw'ishure. Ampagaritse kugira kwiga uko bandanya urugendo rwo gukorera Imana, kuko sinovuga ngo nari ntanguye gukorera Imana ico gihe, kuko je kuva mu mwaka wa 2003 nkijijwe sinigeze ndonka akanya ko kugira ko kuruhuka. Nabayeho ntuze ndumuvuga butumwa, je na umuntu wa mbere namugiye ubutumwa bwiza ntaranabatizwa, namugiye ubutumwa bwiza ntariga na Bibiliya. Kubera iki? Nafatira ku buzima nagize iki nabayeho mwibarabara, ashafata bike numvise mu nzenya mwishengero, nibyo nasomye muze muri Bible, kabibwira umuntu. Benshi barihanye munzenya muri ubwo buryo gushikana none munsi. Rero umukozi w'Imana ndumuvuga butumwa, kandi Imana havuye ingirira neza nanje muri ryade niryo kumva fitiye intuzenya isi urukundo. Ndafise abana uno munsi 10 nakuye munzenya mwibarabara, bari kw'ishure. Uwa mbere ageze munzenya abaye oriente munzenya muri poste fondamentale uno mwaka. Nuko Albert Mugabe, ndumva yuko intahe yawe ari intahe idasanzwe, ifise ico ishobora gufasha umwe n'uyundi ariko araca mu buzima nk'ubwo waciyemwo. Biga usubije amaso inyuma ukaraba ubuzima waciyemwo kuva ukiri mutoya, kuva ca gihe upfuye bakaja kuguhamba, ariko Imana ikagusubiza ubuzima, ukongera guca muri bwa buzima bwo kwankwa n'abavyeyi bakaguta bakaguheba, ukacuraba ingene Imana yagira gutabara ikakurungikira ubufasha. Ni igiki kintu wakuyemwo ushobora kubwira uwundi muntu? Ego bo ufasha ibyo byose nkagira nkabyegeranya, ikintu nakuyemwo ubwa mbere nuko burya Imana ifise umugambi ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Wo kwiga amashure utoyiga, wo tunga canke wokena, woba muremure canke woba mugufi, woba mubi canke woba mwiza, wova umuryango ugukunda canke ugira ukwanka, icambere nakuyemwo nuko umuntu wese kuri ino si ahari Imana imufise ku mugambi. Ikigira kabiri, umuntu wese ari kuri ino si ahari nk'intumwa y'Imana. Wewe Belize canke undi muntu wese uri muri ino si kubw'igikorwa c'Imana n'intumbero y'Imana, kana kawovyumva utovyumva. Urashobora kuzova muri ino si ubikoze, cyangwa ukazova muri ino si utagize udashobora kuba wogira wo bikora. Ikigira kabiri gatatu nagize nakuyemo muri ivyo byose maze wogira kuvyegeranya, narabonye yuko Imana ivyiyumviro byayo n'imigambi yayo iratandukanye n'uzenya n'imigambi y'abana b'abantu. Jewe uno munsi niravye nk'umukozi w'Imana, nkaraba abantu bandondera ngo dufashe mu by'imwemu kunuku, asha nibuka cagiye nari ndi mwibarabara, atanonotega ukuboko ngo mpereza ikije umucaye gitumbura case nkanirwa kimpe. Ivyo byose ndabonamwe urukundo rw'Imana, aho Imana nakwa kuntu iby'Imana bitandukanye, ugutabura ko Imana gutandukanye n'ugutabura kw'abana b'abantu, kuko Imana yansanze ahantu ku cavu, nari naratawe, societe umuryango wanje warantaye, societe yarantaye, ndetse novuga n'igihugu cyari cyarantaye, kuko iyo badufasha bakatujana nko muri polisi nta nimwe yatuvugira itegeko ryose, twebwe yaradutsinda naho twaba turi muntu zenya mukuri. Rero Imana ni Imana ikura umuntu kuntu zenya ku cavu ikamwicarikana n'abakomeye. Ni Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamugira intuzenya umwami. Uyu munsi nta muntu akwiye gucika intege. Ntukwiye gucika intege kuko we nturiho kubw'igihamana. Abantu bo guta boreka, Imana yo ntizoguta kandi ntizoguheba. Ndafise ijambo riri muri Bible Zaburi ya 27 umurongo w'10. Niryo ryamfashije munze mu rugendo maze kugira gukizwa, naryo ryamfashije kuja kubabarira mama na papa, kuko maze gukizwa naragenda asaba imbabazi mama nubwo atari je naramucumuyeko, ndasaba imbabazi papa nubwo atari je naramucumuyeko. Ndashima Imana barambabariye ndabababarira ku buryo
mama yahavuye agira papa yapfuye 2010 bagize bamwishe, mugabo mama yapfuye 2017 agize iki agwaye, mugabo Imana yananteguye n'amezi abiri imbere y'uko apfa, ndashinga Imana kandi nkashinga intaye ko mama yarangije neza, mwijuru nzomusangayo, ivya papa nivyo ntazi cane gose. Iryo jambo rivuga ngo niyo data na mama bonta ora hazonyitorera. Zaburi ya 27. Zaburi ya 27 umurongo w'10. Avuga ngo niyo data na mama bonta oraho azonyitorera. Yaramfashije iryo numva nurigira umuntu wese ari azora bakino kiganiro. Arifate nk'intuzenya nk'inkoni yoshobagira ko ayo kwishimirikiza kuko inarabonye Imana intora kandi data na mama baragize iki barantaye. Ikindi naco nuko nta kure habaho Imana itogukura kandi nta kure heza habaho Imana itogushikana. Cyo uno munsi ndafise intuzenya ibyizigiro yuko umunsi umwe singifise yanyota kuzo umukuru wa kino gihugu mu president canke umukuru w'igihugu wa kino gihugu cy'u Burundi, ariko umunsi umwe ndibona ndumuntu adasanzwe fitiye akamaro isi yose apana Burundi bwonyene gusa. Aho uno munsi yego abajene benshi muri kino gihugu cacu bahamiye kuja za Amerika ukarondera visa ukagira ukayibura, magaje ndabona kumwe no kubaha Imana no gukorera Imana, ndazi ko ari umunsi umwe Amerika bazotabuza amaviza nkababwira ati ni mundindire, peut-être ndi mu Faransa ninaza gukora ivyo nkora muze mu Faransa bivuga butumwa nzeza nze muntu muri Amerika. Ivyo sindabivuga mfatiye ku ntuzenya ku butunzi data na mama bagize ikibansigiye, ariko ndabivuga mfatiye ku butunzi nasanze muze mu ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23 murongo wa mbere havuga ngo horaho niwe mungere wanje sinzokena. Mwibara barumva ko nageze ahantu nisabira urupfu kubera ikinabona ko ubuzima bugize ikibwanse, ariko maze kugira kwinjira mu Mana narabonye neza yuko jiwe mu bazopfa bakenyeje we sindimo. Nisi vyumve na Satana vyumve je mu bazopfa bakenye singize iki sindimo kubera iki jiwe umugisha w'Imana utekeye mpuzenya muri jewe. Ukiri ngaho ga Albert, yego nciye nibuka ko muri presentation arakano nigeze kumva mu menga ka chrétien milliardaire, yego byo babifatanye n'ivyo vyizegwa byo muri Zaburi ya 23. Bo ego birafatanye, ariko ivyo ndabihagarara ko cane ndavye ijambo riri mu gusubira mu vyageze kiwane ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 14. Ni pacte itwereka imigisha n'imihezagiro bizoba ku bantu bizeye Imana. Hatangura havuga ngo nimwumvira ibi vyagezwe mbageze uyu munsi ngiye imigisha izoba bako ni Mose ariko arabibwira ihanga rya Israeli. Havuga byinshi ubuzima umwana w'Imana mu bisanzwe no mu butumwa mvuga uno munsi ni naco kibazo mfise je canke intambara mfise ngwana n'abantu benshi. Turavye ubwo buzima buri mu nzenya muri iyo passage kasha ndaba ubuzima abakristo benshi bagize babayeho biratandukanye cyane gose. Abakristo benshi bazi yuko muri ino si nukugogwa, muri ino si nukuruha, muri ino si ibigeragezo nizo njya z'umukristo bazuruka bageze mu ijuru. Kaje umunsi nasoma iryo jambo niho nasanze neza yuko amamiliyaridi jewe azondondera, sinaje mpaguruka nje kugira kuyarondera. Azondondera kuko hageze aho Imana ivuga ngo nitwayubaha ngo amahanga menshi azoza kuri twebwe kutugurana, ariko tizwe tuzoja kugira kubasaba. Nuko naho nto ndabikura. Ndagukengurukiye cyane, ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Cyane gose. Wowe nka Mugabe Albert, nibihe bindi bikorwa uri kurakora hambavu y'ubutumwa bwiza, hambavu y'imirimo y'Imana, nibindi bihe bikorwa by'amaboko uri kurakora kugira ngo uwo mugisha watura uzo kubeko by'ukuri? Yesu aguhezagire cyane. Jewe ibikorwa ndiko ndakora no kuvuga uno munsi mfise intuzenya imyuga myinshi Imana agize iki yanyigishije. Uno munsi je ndo bita umutushato. Umutushato n'umuntu agize iki ameze gute? Amanu zenya ibintu kenshi ngira nkoreramo ndakora mu byo kubaka nyiri byo gufata intuzenya itafari ukagereka ku ntuzenya kwibuye ugashiramo isima umusenyi ibyondo bivanye n'undi ko ndagira ndubakira. Ibyo ndagira iki ndabikora. Ndinstara ibyo ntuzenya iby'umuyaga nkuba. Umuntu akeneye kugira gukora installation y'intuzenya y'inzu andondeye ivyo ndagira ndabikora. Navyo bigize iki bintunze. Uno munsi ogize umpamagaye ufise nk'urubanza ngo ndagufasha kugira guteka. Jewe ndagutekeye nta wundi mugore twashobora kuba twohiganwa, kabagabo benshi mu Burundi bazi yuko abagore ari bo bagira bateka. Mugabo jewe ndagufatiye isafuriya nkagira nkagukorera isosi, nta wundi muntu twashobora kuba twohiganwa. Rero nuwo mwuga wo kugira wo kubaka, nuwo mwuga wo kugira wo guteka, nuwo mwuga wo gukora intuzenya ivye installation z'intuzenya z'amatara,
ikindi naco je ntunze n'umudandaza muri jewe. Ikindi naco havuye ivyo vy'amaboko nkuko mwana mugize mwana mumbajije je ndakora n'ibikorwa mvabwenge. Ndi umwanditsi w'amareresi nkaba n'umukinyi wayo. Ego nivyo igihe cyose ndiko ndasenga mbwira Imana ati ca muri ibi wavuze ngo uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Nivyo mugabo ivyo sindabifata nkaho mengo niwo muzingi gusa nugaraniyemo Imana ashagira gukoresha. Ayo nandi ma opportunity menshi Imana ashagira kwa yokoresha ko je singa yakazi. Nawo mpamagara ngo nikorera amabuye ndayikorera, nikorera umuzigo, mfa kubona ko ngira ntoginduze nyifaranga. No musi ndo papa bamunze mu gisagara ca Gitega afise abana babiri. Jewe kumbwira ati ikorera umuzigo uvane ngaho ujane mu gweru aho sanzwe ngiramba ndaguha amahera canke ndawukugabiye ujane muhiri wawe jivyo nta soni bigira ikibintera. Cyo nabonye igihe giteye isoni kuri jewe n'icaha cyonyene gusa. Imbere ko turangiza nirihe jambo mba ridudubiza mu mutima ushobora kubwira uyu muntu yihebuye ariko araca mu buzima bugoye kumbure yanswe n'abavyeyi canke yanswe n'umuryango ntari karabona icepi ca ruguru ijambo yo wo mutekerera nka Albert Mugabe yaciye muri ubwo buzima bwose twumvise ariko uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana afise kwizera kwejo azoba ari umuntu adasanzwe kandi n'uyu munsi uri umuntu adasanzwe cyane gose ariko urizera kwejo naho bizoba bisumbirije ndashaka yuko woduterera intege uyu muntu ariko aradukurikirana hanyuma tuce turangiza ikiganiro cacu. Ego ijambo ryo gutera intege umuntu wese ariko arankurikirana ashaka kuba yihebuye canke yaramaze gushira kaburungu ku buzima bwiwe cyo no mubwira ni kimwe nagire navuze uburenganye we wa muntu aho uri hose nturiho kubwo gushaka kwa abana b'abantu uriho kubwo kugomba kw'Imana we uri business y'Imana muri inosi ntiwitege ibintu bizova hanze yawe biza kugira kugukiza izera Imana hama urabe ushira amaso muri wewe kw'ivyo kugukiza biri indani muntu zenya muri wewe ico Imana yakuvuze ko kirakomeye gusima ico abantu bariko baragira iki bariko barakuvugako gusa ico wokora kora ivyo ushoboye nkuko ijambo ry'Imana ritwigisha yuko izohezaga ibikorwa by'amaboko yacu kora ico ushoboye hanyuma wizera Imana kuco udashoboye ntiwemere abantu ko bagushira mu ntuzenya mu kazitizo ngo bakubwire ngo wewe nguri umukene no ntiwemere ngo wewe nguri ntaho nikora no wewe uri umwana w'Imana wewe saba Imana gusa ikugurura amaso ubone ico washagira kuba wokora ugenda ukora ico ushoboye hamagara Imana iguhezagire canke igufashe kuco udashoboye ntiwizera abantu ariko izera Imana kandi wizere n'ubushobozi bw'Imana bukorera muri wewe mwarahezagiwe cyane. Reka tugukengurukire cyane kuri iyi ntahe idasanzwe usangije abazoyikurikirana tugukengurukire kandi twizere ko n'undi munsi tuzogukenera nk'umukozi w'Imana uje kuvuga ubutumwa bwiza kuzotubangukira. Nukuri nanje ndabakengurukiye cyane gose mwakoze kunyizera mukagira mu kantu mako shimire mwebwe mwashagira kwa munyizera mukampereza kano kanya kugira ngo nshaka kuba nosangiza abandi aho Imana yankuye naho inshikanye kandi shimire n'umuntu wese azashagira kuraba kino kiganiro ndanagusengera ngo Imana izokugirire neza inyuma yo kubona kino kiganiro umuntu yaratandukanye nuko warubayeho uno munsi. Imana ibahe umugisha.